jewe nk'ubu ndamaze kuronka ama award atari make mugabo igihe cyose nakoze Isanganiro Award maze kuyiparticipamo rimwe ugiye kwimvira ibintu baraba birayobeye kuko imyaka yose uzosanga ivyo baravye umwaka ku mwaka uzabaca bivuguruza bagacora ibindi bakaraba ibindi cyangwa ugasanga bimwe bakasa ngaho uyu mwaka nivyo baciye bavalida muri majambo Isanganiro Award nta rutonde bafise siko no bivuga ya ubundi bw'abarundi nuko tubona ibintu nyene dutevye indirimbo Summertime yari indirimbo yakagomvye iri ku rundi rwego kandi abantu babitahura umu artiste si washira indirimbo yiwe kure no hari uruhara rw'abafana uruhara rw'abapromoters ariko aba promoters ndabashimira n'abafana bose ndabashimira antwe ivyo bashoboye barabikora pe ya ariko hariho tuelema nyene tumwe twonona ni naco kandi hariho n'abandi ba artiste bareke kuguma bigunganiye ku ba artiste bamwe ayo wacu turafise ukuntu tubona ba artiste tubona amazina y'abantu bamwe hari aba artiste benshi ngaha bo gufata mu minwe kandi bahawe ikibanza nka kijya gihabwa abanyene aba ba Double J aba ba Dramati ba Bface bandi hari abandi ba artiste ngaha bahawe ivyo bibanza bakaronkwa kajyo ko kuja kuri aya masena abandi bajako bashobora kutuzanira ibintu bikomeye hano mu gihugu nibaza yuko kuba yoca areka abandi ba artiste bose ngo no kubera Double J yamukoreye ivyo nuvuga aba artiste bose azobatugize nka Double J muga twese ntidusa na Double J ntidukora bimwe na Double J ntituba hamwe ntitunahuje n'ivyumviro ukumbure tuvukana gusa kubera umuziki nk'ubu unye uri kuraraba hari abapeti benshi bakora indirimbo hari umupeti nako ndaba indirimbo yiwe yitwa Don't Worry menga ni Don't Worry nimba Don't Worry mo agapeti ka underground ego indirimbo nziza cyane muga gutobora indirimbo nziza cyane jewe nashaka nko ku rubuga no munsi ni indirimbo je nshaka kuvuga ko ari nziza Yes, miriwe canke mwaramutse mwe mwese muri kumwe natwe muri bimwe bitandukanye mwe muri kumwe natwe kandi muri mu bihugu bitandukanye muri kumwe natwe kandi muri mu gihugu cy'u Burundi muri kumwe natwe kandi muri mu gisagara ca Bujumbura mwiriwe kandi jewe nizere ko mugoye neza kandi nizere ko mwagize ibihe vyiza aho muri hose amasaha canke isumunsi mushaka kwamugeze ko kazana kari makino kiganiro birumvikana ko jewe nitwa Igor Burundi nitwa umusaza kandi by the way atagira umugore ariko anamande kumwe na from Monday to Friday every day uno munsi nkuko mubibona turi kumwe namwe bicaye kuri kamera inyuma ya kamera mwite Obe ari kumwe kandi na Keve ariko kandi imbere ya kamera turi kumwe n'umusaza mwite umusaza cyangwa se nandi mazina ashobora kuba bifuza bamwita Arnovich nkuko mubyumva kandi turi muhira iwiwe ahantu hasa neza cyane mbekunda namwakira maze muvyumve neza mufite subscribe turi kuri Black Media from Black FM kandi turi kumwe namwe kandi atanko mazi muze muri benshi kugira ngo tuganire atanko mazi turi kumwe na Arnovich mbere ko mbandanye mu nkundire ndamwikaze mu kwizera ko ameze neza cyane bwana Arnovich mwiriwe umeze neza yego amakuru yawe meza kabisa je nagira ngo mpava nsanga bitagikunda ko navuga ariko sanza ari sawa ndavuga niko amakuru turamukiriza abakunzi ba Black Media cyangwa se ba Black FM yego ndaramukije abakunzi bose bakurikirana Black FM ni Black Media Black FM like ngira vyose birajana sinzi byose birajana umeze neza amakuru y'imisi yakamyinshi by the way yego twayirukana ngira ngo mu kiganiro mwisamirize no munsi turi muhiri wawe uba ahantu heza kandi bimeze neza tu ndabona ko jewe n'umusaza agira umudamu ibi twebwe tuba tubibonera kuri te nukurabuka bijamwe rega nawe muzehe aragarimbo barabatera kera ngo kuri ntuzenya ngo wari uhari ngo no kuri ntuzenya ngo wari uhari urumva rero nawe nukurabuka bijamwe umuziki ukenda gute muri rusange umuziki ndonzi wa Arnovich je umuziki wanje ku ruhande rwanje na plan zanje ugenda neza cyane mbere wanashaka uretse gusa
uturotari nyene tugenda turahaba duto duto ariko utariva ku kintu kanaka ego tutariva ku kintu kanaka kuko umuntu ntakora ibi gusa ntakora umuziki wonyene kandi ntabayeho kubera umuziki gusa hariho ibindi bintu bisaba ko ndonka hariya hanyuma nkaza mu muziki hanyuma kumbure kandi nkaronka mu muziki nkajana hariya urumva rero ifoko bitahura canke abantu babitahura impamvu Karota gakunda kuhaba canke yego uno musi biravuga ko abantu bishobora kuba yigeze kuba ari umuntu amaze imisi anagwaye gushika na benshi bimvira ko ashobora kuba na beige ariko arakora uvyakira gute mwe mu bimenya gute mwe mu bimenya gute no nk'ivyo yani uvyakira gute mu gihe abantu bishobora kuba bavuga ko soit ko timwe bamwe bakavuga ati nivyo ashobora kuba agwaye ari nayo mpamvu ishobora kuba iriko yatuma heze n'umwaka ushobora kubura amezi make atari karakora indirimbo abandi batuko biriko singira ngo ni beza ariko arakora nari maze imisi ngwaye ariko nakize ubu meze neza ariko kandi ntimuze kumbaza ngo nari ngwaye iki nta kibazo ngira ngo aza gutabura indwara z'imisi nari maze imisi ngwaye kabisa kandi cyane ariko ubu ni sawa ubu meze neza kandi ndashima Imana kandi ndanashimira n'abambaye hafi abantu bose babimenye bakamba hafi kabisa ndabashimiye je mfate kari niyo mpamvu yo batumye kuba utarasohora indirimbo gushika umwanya ego navyo birimo kuko haraciye imisi mikeya kuva mvuze ko ngomba gusohora indirimbo niho natanguye kugwara neza ariko umva ntako nari gusohora indirimbo ngwaye kandi merewe nabi cyane rero nibaza yuko ubu nakize nimba atabindi bava biza inyuma nibaza ko atabindi bava biza kuko iyo vyazana ngira ngo hamaze kuba hazibigwa abaririmbyi bafite urukundo bo baraje kuraba ngaha ego hari aba artiste baje kundaba nimba atari banga nkande oya sinza kubivuga kuko urumva ndamutse ndabivuga ni mwenyene bica bigomba kuzana nyene yandi majambo ariko hari abaje kundaba hariho nabamvugishije kuri telefone hariho hari abarungitse ubutumwa hari abamfashije ukuna kuriya bose ndabashimira tu mu itariki y'umunani watanze message y'ukwezi kwa gatanu kugiye gushira hanze Teamo navyo tuvyakire ko indimi ishobora kuza vuba canke n'ivya bintu vyuko indirimbo ishobora kuri muri gahunda mugabe kazosoka mu mwaka uza bon jewe burya nimbura ama post yanje ndakunda gutanga amatitre y'indirimbo zihari hari n'indi mu kanya canza ko wanatanze hariho ndakunda kuzitanga ariko gahunda ku ukuntu nari kuba no zisohora mu bisanzwe vyagiye birononekara ariko ubu ndagomba gutanga gahunda indirimbo isohoka ndagomba gutanga gahunda na cover canke cover bivanye n'ururimi indirimbo ija hanze nivyo numva zombera vyiza kuko sinahura impamvu akenshi yo muvuze ko mba gusohora indirimbo bica bimaza haca hazi ibintu byinshi cyane ariko amaze kwivara ukamenya impamvu bino bintu biba igomba gusohora indirimbo agashatse ikindi kintu c'intambamyi kuri Anovic jewe sindabitahura cyane mugabo nibaza yuko uko umwanya uko biba nuko ndabibamwo niko ngerageza kurondera inyishu y'ico kibazo kuko de toute les façons ni ngombwa menye impamvu menye igituma si bizoba ngombwa ko nzandarekura indirimbo ko nyene ntabivuze zoca ndabikora uko kugira ngo uzantame ntizije kandi wese amayinje mu yindi summertime yinje mu yindi summertime summertime irinjiye muri yindi summertime kandi muri gahunda nagomba gukora remix y'ino ndirimbo mugabo navyo
ntibiratungana neza kuko aba artiste mbona umenga baragoye muri iyi minsi. Uvuze ko bari collabo? Ego namba gukora remix kugira ngo dukore collabo y'aba artiste benshi tu. Benshi? Ego. Ko ashobora kuba bashika nka 10 mugiye gukora indirimbo uwo tuvugana. Ego niyo gahunda ihari kugira ngo kumbure niburi iyi summertime nayo isho gusohoka mu gihe cyayo cuyizanye. Yo bari tiyamo, yo bari bimenye ko zari coming soon watanze title kuri Facebook yawe. Aho narimvuze ku ndirimbo summertime muri remix. Okay, remix. Ego. All right. Uno munsi tuvugana hari indirimbo nyinshi zizasohoka nga mu Burundi. Nyinshi ndazi rukura zumva ba Satbi, ba Money Afre, ba Epidey Winner nabandi benshi ba Masterland zaba matatariya. Witeze gute guhangana zino ndirimbo mu gihe tuzi kugiye gukora remix y'abaremvyi bashika 10 canke bashaka kubana renga hano mu Burundi? Bon, jewe ku bwanje ntaho nigera niyumvira ko ndiko mpangana n'abandi ba artiste. Igihe cyose jewe sohora indirimbo je ndayisohora mu gihe canje niyumvira. Kandi mu gihe gishoboka. Rero sinzi kuraba ngo Kidumu yasohoye, ngo Fizo yasohoye, ngo Bifes yasohoye, kuko jewe ikintu ntahura nuko ubwa mbere bari abafana bose turabasangiye. Ico jewe ndacumvuko. Hanyuma uretse ko bari abafana tubasangiye, jewe ndazi ko mfise umugisha wanje rero nta wundi muntu ashobora kubutwara. Jewe ntikimbuza gusohora indirimbo ngo hari abandi bantu basohoye ngo banaka na banaka. Muyandi majambo nta ndirimbo basohoye zo tumudasohora indirimbo. Je nta ndirimbo nk'ubu nta ndirimbo nimwe mbona yo tuma ntasohora indirimbo yiwanje. Niya Satbi na Money Afre iraryoshe. Imeze neza cyane. Iraryoshe ariko ntishobora gutuma udasohora indirimbo. Iraryoshe imeze neza cyane iriko irakundwa mugabo ntiyo tumaje nasohora indirimbo. Kuko ntabwo novuga ko ifise inguvu nyinshi cyane ku buryo ko jewe nsohoye indirimbo canke undi artiste asohoye indirimbo izo ndirimbo zica zimigwa n'ijya ndirimbo kumburi kuravugwa Narigeze kuronka makuru ko ushaka kuba wokora igiteramo umufana concert ukanaje wanashima no muri remix y'umufana navyo vyagenze bite? Kuko bukeye igiteramo kibaye wana postings usa no congratulate Bifes on the floor na Vani Ice na Fernando niho narindi niho waruri. Byagenze gute? Bon, concert yimeze neza je narabashimiye kuko byarabonetse kabisa ko ari ikintu bari biteguriye. Kandi tutibagiye nuko mu Kamenge donc côté nord novuga ko ariyo côté umuntu ushaka kubona vy'ukuri umuziki wawe ahantu uri canke ahantu ugeze niho hantu ho kuza ukipima. Rero ubiravye Bifes canke n'abandi bagenzi be bari kumwe by'ukuri bakoze igitaramo ciza cyane kandi gishemeye, kirimo n'ubuhinga biboneka ko umuziki kabisa wacu uri kuraja ku yindi level. Je kabisa nara salute the show. Bebeshi bati Arovisha ariko mu giteramo navyo kwarukuri canke se ntabwo mwahoje ku biganiro byanyu? Jewe ntabwo muri gahunda nagomba kubamo. Uretse ibyo kuvuga ngo ntitwahuje cyane ngo indirimbo yo gukora Summertime indirimbo nziza cyane by the way, indirimbo kandi yari ifise amasanamu meza, niyo ndirimbo yo gukora Summertime. Ariko kandi mu kwitega ko ashaka kuzana remix nkuko wabivuze y'indirimbo Summertime igiye gukorwa n'abarimvyi bagiye kuri 10 cyangwa bashaka ko banarenga nga mu gihugu cy'u Burundi. Epidey wanaga gushikora indirimbo yitwa Vibe. Bikanavugwa ko ashaka kuba take up ku ndirimbo ya Summertime kandi cyane abantu benshi bakanabivuga tuko biri kose indirimbo ya Epidey Winner Vibe irikiza isa melody n'indirimbo ya Anovis Summertime. Bino cyuvyakira gute? Bon, jewe no vuga ko atari we wenyene d'abord nteye copy baruzuye barahari nabo mutinya kuvuga bien sûr bariho. Ahubwo gusa jewe nta sharingira
nta n'umwikomo canke ngo bijya abandi ngo ashakaje kumwitwarira no ahubwo gusa jewe binyereka ko iyo ndiko ndakora kumbure hari abandi bantu hari aba artiste bagenzanje banyumviriza bakumva ivyumviro vyanje canke bakumva melody zanje bikabaha icigwa kumbure nayo nabo iyo bagize ama inspiration ugasanga inspiration zabo ziza kugira fondation kuri donc kuvyo je nsanzwe maze gukora niho hajya rero haca hava amakopi n'ibindi tuba twizera ko ushobora no kumuzana muri remix mugashobora kuba afise ide yo mu ndirimbo ugiye gukora neza cyane pourquoi pas numu jeune talentueux kandi ariko araza neza cyane numwe mu bantu ushobora kubisaba kuko nawe no mu artiste mukuru amaze kugira icicaro muri entertainment nawe nibaza ko nzomuganiriza numve uretse gusa ko abenshi ibintu amantuze nyaba amalebo yabo usanga bigoye bakagorana bagatanga ibintu biremereye cyane sino ivyo nibaza bitabayemwo nawe ni ngombwa zobamo uno munsi muko mafatirwa ibihano abarimvyi benshi hano mu Burundi ndanabavuge banashima sibo gusa namwebwe mwese muri rusange mwamaze kuba mubigwamo kuri kintu cigeze kuba kuri DJ Paul na Double J je nije namandi ko ndabaza abantu vous êtes au courant de rien ni muzi ngene vyagenze naraberetse ama preuve ngene vyagenze kuri YouTube yanje indirimbo iriko kuva le 23 décembre 2023 ijya ndirimbo nari narashize en standby hari asigaye gusa yuko twumvikana cyenda yi balance sivyo ivyo vyose ngira ngo mwarabibonye numvirije ejo nabonye yuko nta numwe yigeze yumviriza kiganiro cya Simbizi yakoze nze umukubito yagiranye na Gael ndabasavye muze kugenda kucyumviriza kugira ngo muronke umuco wose je nta ma interview nkigira nta biganiro nkigira nta bihevye Chris MB twarahagaritse contrat juste kubera ubwo bujyaje bw'aba artiste ivyo nakoze Imana nibizo binshimira izobinshimira nta mu artiste numwe ndindire kwashimira jewe no munsi haje ibihano bivuga ko DJ Paul agiye kuba ahagarika kuza supporting abaririmbyi bose mu Burundi bibashikira nk'abaririmbyi muca muvyakira gute mu gihe tubona ko ari numwe mu bategura ibiteramo ngaha mu Burundi mu gihe ibiteramo byose byogiye bira mu Burundi ahamagara abaririmbyi bo hanze y'igihugu aba mu Burundi babura mu gihe bivanye n'ibiko biraba mu gihe we navuga ko nabari mu minkwe yiwe amaze ko yo birukana muri ko muvyakira gute nk'abaririmbyi nta message mushaka gutanga muri rusange jewe rero ngaha nibaza ko nza kuvuga ibintu bitandukanye n'abandi bantu jewe ndakunda kuvuga nti kandi mumbabarire nabaza kuvyumva bose bambabarire jewe ndakunda kuvuga nti iyo ufashije umuntu mufashe kubera ko bivuye mu mutima ntumufashe urindiriye izindi nyungu inyuma kuko umuntu yamara umuntu umufashije urindiriye ko uzomuvyaza umusaruro canke uzomuronka ko ibintu biri positive ego hari habo bishika mugabo ni ka exceptionnel ariko la majorité y'abantu umufashije mufashe uvuga ati Imana kiriya gikorwa nakoze uzokinzirikaneko muga nturindire inyungu ya mahera wamushiramo canke inyungu yindi yo kugushimira yo kuzogufata neza cyangwa gufatire neza abana bawe ikindi novuga nuko boza barara abaririmbyi niyo bishitse ugashaka gufasha umuntu fo kumaza kwihweza umuntu ufashije ameze gute ukamwiga ko ibihe vyose mutemberana ukamwiga ukamumenya je ngunda kuraba no mu malebo umuntu araja muri lebo atiyumviriye canke umuntu agasinyisha umuntu muri lebo atamwiyumviriye ko ibi vyose ni ingaruka zavyo jewe rero DJ Paul gufatira hamwe ko atazosura gufasha
umu artiste n'umwe kubera ngo murahemuka kubera ko naka yamuhemukiye na naka yamuhemukiye na naka yamuhemukiye jewe ndabibona nkaho yoba yihenze kuko nimba ingabirano yiwe kwari gufasha abantu kujya yarasanzwe abikora no kuvuga iyo ngabirano arayitakaje nimba hariho ikindi kintu yahora aronka canke Imana nimba yahora imuhezagira biciye muri uko kuntu yahora afasha abandi ba artiste uyu munsi ivyo bintu arabitakaje no kuvuga hariho ikintu kana katakaje no ku Mana canke mu zindi nzira umuntu atazi so jewe mbona ko yoba yihenze ahubwo ikosa so kuba yarafashije abo bantu bamuhemukiye menga ni Double J sivyo nivyo Double J sinzi abandi bantu nabonze na MBM yavuze ko amaze kwamukuramo nibaza ko yoba yibeshe cyane kuko uyu munsi aciye yirukana ujya mu Petit kubera ko Double J yamukoshereje nibaza ko yoba ujya mu Petit amurenganije kuko nimba atacu bari bwapfe nimba ujya mu Petit nawe atacu bari bwapfe gisa nico Double J yamukoreye nibaza ko yoba murenganije hakungira ngo kiba carabaye official abantu bose bakabimenya nk'ivyo twabonye kuri justement nivyo nibaza rero mu gihe ivyo bintu bitaraba nibaza yuko ujya mu Petit banda yamufasha kuko atacu bapfuye ntaco bapfuye hari ikindi naco kandi hariho n'abandi ba artiste bareke kuguma bigunganiye ku ba artiste bamwe ayo wacu turafise ukuntu tubona aba artiste tubona amazina y'abantu bamwe hari aba artiste benshi ngaha bo gufata mu minwe kandi bahawe ikibanza nka kijya gihabwa abanyene aba ba Double J aba ba Dramati ba Bface bandi hari abandi ba artiste ngaha bahawe ivyo bibanza bakaronka kajyo ko kuja kuri aya masena abandi bajako bashobora kutuzanira ibintu bikomeye hano mu gihugu kandi batohemuka bien sûr barimo mugabo le fait que twese twiza amaso abantu bangahe gusa 3 4 5 rikabive n'ukuntu uko nyene mugabo jico novuga abandi ba artiste barahari kandi bugufasha kandi murababona nimubafashe nabo mubahe izo opportunity mwahaye abandi ivyo mwabuze kuri abo bandi mushaka kubironka kuri abo nico novuga ariko nta ruhombo rwiye kuba kwaririmbye kwa kino kintu twirengagije ibigiye kuba byose mu rusange hamwe byo bandanya ko nta ruhombo rwiye kuba canke nta kizopfa bon jewe ku bwanje uko ndabibona ni ngombwa rizoba kuba rizoba tuvyemeranye kuba rizoba ariko uko jewe ndavyumva ikintu cyose yo kibaye hari ikindi kintu kiba kigiye gutangura je nibaza yuko aramutse abiheba nibaza yuko hari hayandi matara kumbura ashobora kuvyuka agakora nka bijya ahora akora ariko jewe uko nabivuze ni kujya nyene nibaza yuko kuba yoca areka abandi ba artiste bose ngo no kubera Double J yamukoreye ivyo nuvuga aba artiste bose azobatugize nka Double J muga twese ntidusa na Double J ntidukora bimwe na Double J ntituba hamwe ntitunahuje n'ivyumviro ukumbure tuvukana gusa kubera umuziki nuko okay sije ya Double J na DJ Pole naho giye gutera intama ikwarimvye benshi ariko ntibaza ko twese nabayisimbuka gato tukinjira ku bikwa vya Arnovich uno musigiye kuba usubira mu bikorwa ngezira nyuma y'ikiringo cyo mwaka uburamo amezi makeya utariko rakora umuziki intumbero ubufise cyangwa se planification no musigiye gukorera ko niyihe mu mezi angana gute bon jewe vraiment nta promesse mpava ntanga mugabo hari indirimbo igiye gusohoka vuba cyane n'ubu ndabivuze inyuma ya remix ya Summertime no remix ya Summertime ntabwo iratunganywa neza mugabo hari indirimbo igomba gusohoka ubu nyene vuba kandi nziza cyane ubwo nibayiha ikibanza nibaza ko ari indirimbo ishobora gushika kure cyane gose ko ndavyumvira rero
nyuma yaho nibaza ko hazoza n'izindi, hazoza za summertime nyene nkuko twinjiye muri summer, hazoza ndafise indirimbo nyinshi, ndafise n'abartiste twapanga gukorana mugabo byaciye vyanka yeah. Musi ugiye gukora remix ya Summertimes nta cyumviro cyo ko ushaka gukora summer concert mu gihe tubona ko ufise n'abarimvyi benshi mwino ndirimbo. Ego ico mu sanzo muri plan ko kimeze. Summertime ni vyakunda baraho urazi ko abartiste bagoye ntibabikwepe niko navuga, nibaza yuko hazobaho igiteramo kabisa ca summer concert. Ego amuyandi majambo nyuma yo kwanu vishe giye gukora indirimbo ihuza abarimvyi bagiye kuri 10 agiye kwa n'igiteramo kandi ciyo gihuza abarimvyi bagiye kuri 10 kandi ego niyo plan. Yeah. Kuzunguruka canke ni kibanza kimwe. Bon turonse badufata mu mugongo, nibaza yuko dushaka gukora na Tour de Burundi pourquoi pas. Abandi barimvyi baridoza ukuntu indirimbo zanyu zitagiye muri Choice Award, murani dogana n'aba promoters, muri dogana n'abafana muri rusangi. Hako nitwize tumva no visha ariko aridoga yidogera abafana canke yidogera abateguye ama Choice ajya ama award, kutidoze nawe mu bandi ngo reclame mu nyuma bazodushiremo. Bon jewe ndafise ukuntu meze sinjana n'agakuku. Yeah. Ndi umuntu ntazi gutwarwa n'agakuku, ndi umuntu ntazi gukorera mu kivunga c'abantu. Abantu rero bamenyereye gukorera mu kivunga c'abantu n'abantu ba profit akajagari. Jewe indirimbo yanje itagiyemwo ndeva ari ku ruhande rwanje nkavuga ni none jewe kubera indirimbo yanje itagiyemwo kubera ikiyanaka yagiyemwo. Ivyo rero jewe nk'ubu nk'akarorero no guburorero byinshi, jewe nk'ubu ndamaze kuronka ama award atari make. Mugabo igihe cyose nakoze Isanganiro Award maze kuyiparticipamo rimwe. Kuri pole gusa. Rimwe gusa. Rero ugiye nko kwiyumvira ama critère bafatira ko rimwe baravuga ngo indirimbo ngo zanditse ukuntu urabibona. Mugabo ukaja kwiyumvira nka ndose nk'indirimbo yitwa Ndayafise amahera. Urumva ni indirimbo yatwaye ubushimwe bushika butatu. Mugabo muri Isanganiro Award ntigeze icamo, ariko abandi baca bidoga ngo bakoresha Rona ngo bibaye na ngombwa ahubwo boza barabakuramo. Ugiye kwiyumvira ibintu baraba birayobeye, kuko imyaka yose uzosanga ivyo baravye umwaka ku mwaka uza baca bivuguruza. Bagaca barabibindi bakaraba ibindi cyangwa ugasanga bimwe bakasa ngaho uyu mwaka nivyo baciye bavalida. Mwari majambo Isanganiro Award nta rutonde bafise. Siko no bivuga urutonde ni rujya nyene bararufise, ni rujya nyene ahubwo tubwengera nitwe tutarubona. Urutonde bu bararufise mu bisanzwe. Ahubwo tugerageza kwikonforma kuri rurya rutonde muga tukisanga twateye amaswata. Mais peut-être rero ngira amakosa nayo wacu abariri canke naho sinzi ngira ngo bafise kundi kwigura mu Isanganiro bikagenda neza, ariko turifuza ko nawe ushaka kuyijamwo uyu mwaka 2014. Sinzi bajya abantu batora je navyo nzi. Bafise indirimbo yashaka kuba imwe mu ndirimbo zigiye gukundwa cyane. Anyway, twisunze indirimbo heruka gukora. Nubu iracavuzwa kandi n'igihe kiraciye. Summertime. Yeah, summertime nubu iracavuzwa iguma. Iracavuzwa. Twavuye no muri summer ikaguma ivuzwa. Biswa ngo ubundi igiye kuzangira ngo ushaka no kuja muri za Isanganiro ukanadusegukira muri za Trace Award. Yeah, ubundi bw'abarundi nuko tubona ibintu nyene dutevye. Indirimbo Summertime yari indirimbo yakagomvye iri ku rundi rwego. Kandi abantu babitahura umu artiste si washira indirimbo yiwe kure no. Hari uruhara rw'abafana, uruhara rw'aba promoters, ariko aba promoters ndabashimira n'abafana bose ndabashimira. Antwe ivyo bashoboye barabikora pe. Ya ariko hariho utuelema nyene tumwe
twonona nibaza yuko ivyo tutaravye ukuntu tubiheba tubihagarika tukaraba indirimbo tukavuga ati indirimbo irakwiye gushika kure twese tukayifatira hamwe mu kivunga tukayifatira hamwe indirimbo ikavansa nk'ubunye uri kuraraba hari abapeti benshi bakora indirimbo na hari umupeti nako ndaba indirimbo yiwe yitwa don't worry menga ni don't worry nimba don't worry mo agapeti ka underground ego indirimbo nziza cyane muga gutobora indirimbo nziza cyane jewe nashaka nko ku rubuga no munsi ni indirimbo je nshaka kuvuga ko ari nziza ariko kubera ko atari Bface kubera ko atari Mukombozi kubera ko atari Fabulous canke atari Sadbi atari Fizo atari ba Fernando atari urabona nyene ko irayumba ariko ni indirimbo nziza cyane utonemera ko yaririmbwe no mu underground like ntabwo akiri mu underground kuko umupeta so indirimbo nk'ijya nibaza ko yarasanzwe aririmba quelque part numu mani ujampeta handi yategerezwa kuba nk'isama yose agaca ku mapodium yose bahari mu top 10 bakamushira uno munsi muri dogera promoters ariko namwe bakabidogera kumvuze ko mushobora kubona bandikira mukana no kubishura bamwe ku ruhande rw'abafana bakavuga ati namwe ubwanyu ntimupostinga na link yanyu indirimbo zasohotse twe tubapostinga gute iko bimeze abo jewe nibaza ko muri abo bantu Arnovich atarimo kuko jewe ubu ndakubwiye niyo ndirimbo na research yanje nyene ndagira jewe indirimbo nziza ndayipostinga indirimbo ibishe kuri stat yanje nticako canke kuri konte zanje mugabo indirimbo z'abandi baririmbyi kandi bose yatawe nkuyemwo abo dufise ivyo dupfa nabo tutafise ivyo dupfa jewe indirimbo nziza ndayipostinga kuko indirimbo nziza nivyo dupfa ntaho bisa bisana kuko jewe waririmbye neza indirimbo yawe ntizoreka kunyohera ngo kubera ngo twatukanye ejo mwijoro mu kabari je nibaza ko narimo kabisa no imbere ko turangiza ikiganiro gira message ushaka gutanga ku bakunzi bawe na cyane ba Arnovich nyuma yo kugiye gushira hanze indirimbo imwe ukarashira hanze kandi indirimbo igiye guhuza remix igiye guhuza abaririmbyi bagiye kuri 10 warashima n'igiteramo kigiye guhuza n'abaririmbyi bagiye kuri 10 warashika bararenga ngambo gice Burundi message ushaka gutanga ku baririmbyi yaho mugiye gukorana cyangwa se abafana bose muri rusange bagiye kwitabira bino bikorwa byanyu bon bwa mbere bwo mpere ku ba artiste ni juste kubasaba ko indirimbo Summertime remix nifuza ko yojamo abaririmbyi bose muri rusange naho buba 200 tofuma tugira abaririmbyi bose mu Burundi ego tofuma tugira version 2 canke 3 ariko nifuza yuko batanga support bama support kugira ngo ikoregwe remix n'abantu benshi kabisa bashoboka hanyuma kandi n'abantu b'amalebo jewe rero nifuza kubasaba ko borohereze n'abandi atari jewe gusa hanyuma ico nobwira abafana nuko bangirira imbabazi kabisa kuko nanje si jewe iyo amagara atameze neza biragoye ariko ndabijeje kabisa bikorwa ni vyiza si bikorwa vyiza kabisa bishimishije ikihari gusa nuko babiha ikibanza babihe valeur bamfashe mu kwisharinga n'abajama babo kumbure jewe ndakunda na commentaire indirimbo ari nziza yakuryoheye bivuge itakuryoheye abivuge nyene bivuge yes commentaire negative ego je biranezera kuko ubundi bwo ni waguma ubona abantu bose ngo wow ngo indirimbo ni nziza video ni nziza usanga hari utuntu watakaje mugabo uronsemwo umwe akubwira ati no aha jewe numva ko bitari kugenda uko canke muri video nabonye iki cari kugenda uko biragufasha gukosora ejo haza so
merci beaucoup kuri mwese ndagushimire cyane wakoze murakoze cyane nanje ndabashimiye yes nuko reka tubashime namwe mwakoze kubana natwe mwakoze kandi kudutega yompi sambiriza birumvikana ko ari nayo yanyu kandi ari yacu twari kumwe namwe bice kuri Black Media Juni twa Igor Burundi umusaza atagira umudamu hasta Rwamanyana